kuja kuri account yanje ya YouTube nitwa Ami Pro Show 257 cyangwa 257 Ami Pro Show 257 urasa kubona kino kiganiro turiko turakorana na Araflow. Yes, n'ibindi biganiro byose umuntu amaze gukora, ariko byose Araflow yamayisira imbere y'Imana. Misi yose yavyutse kumbure kubakurikirana imbuga zose yamayandika ati God son, ndumwana w'Imana. Misi yose yamavuga ati Mungu kwanza, ari naho havuye indirimbo yise Mungu kwanza. Are you ready for this one? 1 2 3 we go. Let's go. Let's go daddy. You already know. Kwa kila jambo mtangulize Mungu, kwa penzi lake aje anivishe pingu. Yeah. Shuti zanje imana niziza ivyikora birahumuri. Please let me sing from my God. Nasona mu mashwi ako nibusivyo yankoreye ndafukama nkashinge naye. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Du Saint-Esprit. Once again and again. Uyu mutsama niwe muririmbyi wa mbere w'umurundi amaze kunwa urukundo. Yes, abandi barashaka kuba baza bakabwira abakobwa ndagukunda, ariko uyu mutsipe urukundo ramaze kurunwa. Drunk in love. Kikwiruka inyuma wo kwiruka ukagisiga, ariko biragoye kwiruka niki kurimwo. Ndayamanitse sinyishoboye kwidadira, mwarasome nurishike byina. Urukundo ni ingwara wayikiruka remba gusumba. Urukundo ni ingwara wayikiruka remba gusumba. Je nawe turumwe, je nawe navya babiri, baby turumwe. Till my mayor mu marembo y'umutima wawe nashise ndisanga. Mu marembo y'umutima wawe nashise ndisanga. Drunk in love, drunken baby, I'm drunk in love. Drunk in love, drunken baby, I'm drunk in love. Ari umutsipe yambwiye ati urazi ikintu kimwe hanya nibazo kubese akabiya n'akantu gasubira gutuma abantu bayaga, abantu bahuza, maze ibintu bikagenda neza. Iyi ndirimbo nkunda cyane ushaka ibasi yariyo ni Let's Go. Are you ready for this one? 1 2 3 we go and be. Tekereje y'isi ingene igenda ihindagurika, ifise ibibazo ku buryo utaravye woyiheramwo. Abantu bo muri isi benshi barahindagurika, benshi twabaye nk'inyamaswa. Ugira ngo urafise inshuti igahinduka ikugwanya, ukibaza ngo ufise umugenzi kumbe muragenzanya. Uragenda ugaseka ukibagirwa yuko hari abatanezerewe no kusere. Nshuti uravuga make umenya abo muri kumwe. Hari abatifuza Araflow ko wavuga, bifuza we ugumurikira gini. Yes, the MB Data boy. Yes, umwana yiyamukira hariya mu Gatumba, twese niho twavuye ariko tuza gupagasa mu gisagara ca Bujumbura, maze ibintu bigenda neza. Twaje taje dufise, ariko no munsi turashika Bujumbura tukazugumiza abanyagisagara. Let's go. You not see this singangwa nugizani nkoki ifise cute mama umapepe sitaki nataka heshima. Ukubaza ukukina magogo mbegi kibaju ijana chajewe so special mami wa motema. Let's go. Mbegi kibaju
ichana chajewe so special mami wa motema. Yes I Kukumuda hallelujah amen hallelujah amen. Utsingwiki indirimbo yanje egera micro tuyumve fata koka video Atsingwiki ma chanson préférée man. Unasikia? Let's go. Na way egera hano dufata gatebe tumaze dutera biri ndakwibutsa kahise kakera tumaze turinjore uribuka musigiti kukivuma tugikina na dunyuri tukirindiye ko bahisha tugatera amadutero dukuru n'ibitito ariko ba araflo bagatenga n'abanyabenda bagatenga bagiye kuresha mw'ijoro bagataha bwije bagatinya tubwa kandi ari duto urabyibuka ariko ubu ko byari kera siko je nkibibona mu bisagaraho haminoti ruguru ni ikirori kiriwe Turasubira magana mu bisagaraho haminoti ruguru ni ikirori kiriwe ndacatibuka uko nanaryoherwa nkavovota ibuka ingene twaryoherwa nkavovota. Sunday Vibe yatsagira ngo yerekane ko mu muziki w'Uburundi abaririmbyi bafise urukundo. Turatumira babiri batazi ko bahurira muri studio bagaza kwisanga bose pa. Yes nuwanga urukwa baremera ko gwiruka ngo agati gateretswe n'Imana nigahenukwa n'umuyaga. Yes yo yose n'imigani y'ikirundi bisigura yuko uno munsi ushobora kuvuga umuntu ngo yarazimye ariko umutsamarika arapambana tu. Riski ya mtu Mwenyezi Mungu ndo anaipana. Izo ni bia uya ni MB Data. Are you ready for this one? 1, 2, 3, we go. Ntimumbona ahaje vyabaye ndi mwipi y'umunani zicenda nazo ndazisaba baadaye. Leta calculator wengi watajileta usiwe na noma nitakulipa pesa ni mbongo toka bagira ngo nkunda kuboregwa simboregwa jenyene na utahata zinyoye washa iso ni bia bakongere ni bia bakongere dufute. MB Data rekamere kuri MB. Karibu sana mzee. Merci sana. Umeze neza? Yego. Mugatumba ni bon. Umuryango uraho? Turashimira. Yes ndashaka umunyakirire Araflo. Yes wori umusango Araflo ni haoranga. Munyakirire Araflo umumbarize ibibazo bibiri gusama nanje nsingaruka. Oya mwagira bose bavyumve msa ibintu biraryoshe sana. Kaze cyane mta. Yeah, thanks bro. Thanks. Kandi kukubona. Yeah, nanje kabisa. Ikibazo ni kime MB Data warumatse kwicara na Araflo. Oya nibwo bwa mbere vraiment muga twara tuyaga. Sérieux? Yeah. Yeah. Ariko uyu mutipe MB Data yavuze abarikara avugisha ukuri. Data live muri Boots FM, Araflo live muri Boots FM muri Sunday Vibe. Araflo karibu sana. Yeah, nashukuru sana. Mambo vipi? Yeah, uko salama? Kabisa. Unapendeza sana mzee. Asante sana. Unibira siganyere umuntu nka Araflo agafise umukobwa umwe bakundana. Sinabita barakukubonye ngo rufua. Ni kawaida. Unajua wanawake wengi ni ulevi kabisa. Na unajua tena ulevi mtu hawezi kucontrol. Yeah. God son. Kabisa. Mungu mbele. Kabisa. Mungu kwanza, mengine baadaye. Yes, Araflo. Umuntu aravye posted zawe hamari mwo God son, umwana w'Imana. Misi yose nishobora kubura kuri status yawe ya WhatsApp ndetse n'izindi mbuga zawe. Kweli kwisira ko misi yose. Unajua kama nilivyoimba Mungu kwanza,
ikintu cyose ni Imana bro. Yeah, kwa kila jambo mtangulize Mungu. Unajua kulala kuamka ni neema, sio kwa kila mtu. Yes, so nafikiri ukilala na ukiamka inabidi kumshukuru Mungu. Tangu Araflo afike Burundi, tangu Araflo ingie Bujumbura, nafikiri kwa sasa unamaliza mwezi au wiki 3 au 4 hivyo. Ni kitu gani ambacho umeshapenda kwenye muziki au kwenye tasnia ya muziki wa Burundi kiujumla? Ni kitu gani ambacho kwa sasa unaweza kusema hiki kitu kinanifurahisha kuanzia nifike Burundi, ni kitu ambacho kwa sasa na enjoy nacho? Msanii mpya upcoming anafanya nyimbo ya kwanza nikawa hit na ukaiplay sema mtu anapita unaisikiza, ni kitu kenye kipindi mimi naanza kikuwepo. Yes, ndio ni kitu cha kwanza kimenifurahisha, nikaona kwamba sasa kuna maendeleo kwenye muziki. Kupitia hiyo njia na nasema ni maendeleo. Unamaanisha Berry Music with design. Siku ya Alhamis tulikuwa na Berry Music Andy Soliste na Chico pale kwenye Kumbo Sese. Wakati tunaingia hivi Berry Music nakumbuka alikuja kumsalimia Andy, akamwambia nilikuona kwenye tournée ya Buravan, mimi ni shabiki wako, napenda kufuatilia kazi zako. Hapo akamwona Chico, akamwambia mimi nafuatilia kazi zenu huko Rwanda na mimi ni shabiki mkubwa sana wa msanii Araflo, ila nakuaga naogopa kumuongelesha kwa sababu ule ni grand. Unajua udogo eti mtu unajua sana, nikwambia kwa kweli eti kipindi ananiambia mzee wake baba yake, nimestuka sababu ni naweza sema ni kama babangu. Ni mtu ananijua ningali mdogo, kwa rafiki yake na mzee wangu sana. Yes. Sikuwa najua kama ni huyo sababu namjua ni mdogo sana. Sasa nimestuka kuona nyimbo kama ile ni hit song, afu inaimbiwa na mtu mwenyewe nilikuwa najua ni kama mdogo wangu. Shawn. So ningempa big up sana sababu na nyimbo yake ya pili nimeipenda. Niko na hata kwenye simu. Yes, leo MB Data iko live kwenye radio, nyinyi wote mko live. Ni vitu gani ambao unaweza kumwambia MB Data, unaweza kukuna mpendea leo kama MB Data? Ni msanii wa Burundi, amefanya vitu vingi, amepata show nyingi, ameweza kufurahisha mioyo ya watu wengi. Leo iko live, pia na wewe uko live. Yale mambo ambayo mnakuwa mnaongelea kwenye simu tunayatia wazi. Asarani watu wote watu. Nafikiri kitu cha kwanza naweza kumwambia ndugu yangu hapa, yuko so special. Nafikiri labda sijui kama yeye mwenyewe anavijua ama wengine wako wanavijua, lakini kivyangu kisimi kimtizama yuko so special. Yani yuko tofauti sana na wengine wasanii. Ukimsikiza hata kwa lyrics zake ni mtu anataka kufanya kitu kipya. Sio mtu eti panavuma hizi style ama wanaimba kuhusu kitu sana na anatembea kwa hizo njia, hapana. Yana anafanya kile kitu kenye kinatoka moyo wake, najisikia kufanya style, najisikia kuimba hichi kitu. Unaona kitu kama hicho. So ni kitu cha kwanza nampendea, tena ni kitu cha kwanza naweza kashauri na wengine wasanii wawe hivyo. Unajua ndo sana inabidi ulete kitu chako, kitu kenye kila mtu akikusikiza anasema fulani huyo. Na wewe yes, unafuna muelewa. Kweli. Yes, hicho kitu kwa kweli big up sana ndugu yangu. Tena courage, unaweza kabisa. Tugaruke kuri MB Data, Izoni Bia. Mzee karibu kandi muri Sunday Vibe. Ni muhira, haramaze kuba muhira sijya mbere, sijya kabiri, uno musi MB Data. Yubutse MB ni izina rikomeye cyane. Ariko nemeranya neza yuko iyo umuntu amaze kugira izina hari ibintu byinshi agenda arahura navyo. Yes, kumure bishobora kuba byose binamutse intege, ariko nibindi ugenda urahura navyo bikagenda bikongerereza ingomezi. Ndashaka MB Data gato ndamaze kubibwirwa jewe kenshi, ndabizi kumbure, ariko hari umuntu ashaka kuba yakita radio muri kano kanya. Ndashaka dusigurire, turaza kwinjira muri Izoni Bia nkuko kwa Araflo, turaza kwinjira muri Drunk in Love kuko ndashaka yuko muza kuva ngaha gusumba uko mwaje. Nimba waje Izoni Bia iri kuri 10,000 uze gutaha iri kuri 20,000. Nimba Araflo Drunk in Love iri kuri 13,000 uze gutaha iri kuri 25,000. Iterambere ni ryo guteza imbere umurundi mwene wanyu. Iterambere ryiza si ryo guteza imbere uwundi umurundi atembera bari we ubuteme. Ndashaka kumbwire challenges ugenda urahura nazo kuva MB Data soye sindi kibamba gushika no musi tugeze muri Izoni Bia. Nizaneza yuko challenges ni nyinshi. Challenge umuntu agenda arahura nazo ni za zindi nyene, kandi ibyo ntibyobura. Burya
ari umurundi mwiza nyawe niwe yaciye umugana avuga ngo igiti kiri kubyamwa gitegerezwa guterwa amabuye kubera yiki kira muntu wese aguma yipfuza kukijya ko hano utipfuza ko kijya cyangwa cohira ko aguma yipfuza ko cokoroka ntigihire kabara batangura kukijya kandi abo bose baba bipfuza kukijya suko baba bagikunda babipfuza ko kitobandanya gikura cyangwa kitobandanya ngo kibere kijya giti bo ibyo navyo je ntivyonca intege challenge nyinshi mbi zituma nkomera nziza nazo zigatuma amenya ko ndiko ndakora hari abantu bafise kibaza ko bagomba kukwica upfe kumbe ko kugabaniriza inzoka mu nda zo kwica je zikavuza malari ego ico nico cyambere amikindi naco nashimye nuko byace binyigisha kubana n'abantu ego hari abantu munsi bashaka kuba babana na MB Data bamutwengera ariko hanze bakamuvuga kutariko babo ntiboshobora kubura uri umwana w'umuntu kandi uri kwisi ibyo bitegetswe kuhaba n'umuvyeyi warafise kuvuga neza imbere ya bene wanyu wahebuka genda umukuye ko gusugisha gusa kugira tujye mwana ho ndamufise gusa nta kundi tu ari umuvyeyi yakubyaye kandi yarakubabarije ko kuri yo mugabe ibyo byose ntibitegetswe guca intege bitegetswe kuba kugira ngo tumenye ko turi kwisi yego MB Data hari umunsi numwe ataja mu rusengero umunsi w'Imana kuja ku munsi w'Imana mu rusengero ibyo sivyo bisigura ko umwana w'Imana mugabo kuja gukora iby'Imana igomba nico gisigura ko umwana w'Imana yego umuririmbyi mwiza n'umuririmbyi ameze gute umuririmbyi mwiza n'umuririmbyi yubaha abandi kandi akavuga icubaka abantu ntavuga icimubaka wenyene ubwiwe yego biramaze gushika babandi batanguriye umwuga imbere ya MB Data ndavuga babandi no munsi mu muziki w'Uburundi bita ba grand MB Data kabasaba service ariko bakayimwima bagahitamwo kumubwira amajambo atabereye gusaba birabaho no kwimwa naco n'ikindi kandi mu gihe habaho gusaba habaho kwimwa canke guhabwa nimba byo bavyarashitse bikaba kira muntu wese afise umwanya gwiwe yego kumbure je no narasabye nkimwa mugabo hari umunsi nanje nzosabwa nkatanga kuko ikibintu ushoye gucishura ikindi kibi izo ni bia n'indirimbo yasohotse ndibuka neza hari genekerezo rya 27 ukwezi kw'icenda kubera ki gusura indirimbo yitwa izo ni bia mu gihe no munsi MB Data reka ndabivuge neza nta nzogano kuko sindakubona urukura n'inzoga ukacosohora izo ni bia icyumviro cyo gusura ino ndirimbo caje gute ni na still MB Data yajemwe abantu batari bamumenyereyeko why icyumviro cyo kugira ngo muri iyo ndirimbo ni nka bijya nka Flo Grand Frère yavuze bose kuvuga ngo namwise Grand Frère ko ari ku radio nubaho umuntu kware na muto ndamwita mukuru kubera ko ntushoye kubaha mukuru utaciye kuri mutoya canke wowe utubashe mutoya mukuru ntushoye kumwubaha kabisa kuko bavuga ngo inderiva hasi muri make uko biri ndirimbo nayikoze nisunza abantu uko bari kuko uravye abantu kungere tugenda turabaho abantu bakunda ibintu bitandukanye arabakunda kugenda bagende kuryoherwa batambe mugabo umuziki wo gutamba twamatwa ukoze muri iyo ndirimbo hari ibintu byinshi utamwe inzoka afise gutamba mugabo udatamba nawe afise kwicara gatambana icupa giwe kandi rero ugiye kuraba abantu benshi bakunda gufuta nkuko batwongere dufuta uko nyene gufuta imeza kubonora imeza babone ko bujuje bagize iki iminezero atandukanye cyo gituma buri kimwe cyose uri umuririmbyi utegeza gukora ikintu gikora ku muntu uwo ari we wese ahari ni wame kuri cya kintu kikubaka wewe mugabo ukore ku kintu gifata kuri bose ni genre yo kugira ngo abantu banezerwe kandi kuba kidasa n'ivyo nahora nkora sukuvuga ko ntahora ndabikora byari ibyo nyine singuba ko tuguma muri wa muziki wa mama wararaye foke dukora ikintu ku buryo no mu mahanga azokumva ko natwe twakoze ikintu kumba gusa n'iki wabo mugabo atari iki wabo ari kari ci wacu yego ndashaka no munsi ko twuguruka MB ndashaka no munsi tumere nk'abatanga byose ibyo dufise ariko twisigarije kumbure bizotwubaka ejo canke hirya yecu ni ya indirimbo MB Data amaze gukora akaronka critique zitameze neza canke commentaire nziza zitameze neza bone presque indirimbo zose urazi mu buzima bubabaho hari abantu banka hari nabemera yes ariko uragenda uratubwira ati iyi ndirimbo ama commentaire naronse atarameze neza nayo bo indirimbo commentaire naronse zitari zimeze neza by'ukuri ndavuga ko ari nk'indirimbo yitwa Focus yego kubera ko bamwe bambaza ibibazo bijanye n'ivyo ndirimbo nkabwira ko naririmbye gusa bacambira ngo ari ibintu ndiko ndayishindani ibintu by'amabanga mugabo nkabwira ati umuntu yari kararimba ikintu so atabarimba ikintu kizomubako kuko iyo Focus ni ibintu tubayemo ni ibintu uzobamwe ni ibintu nzobamwe umva bitabaye uno munsi bizobejo kandi nta n'undi atazi yuko abantu bahinduka kuko duhindura impuzu nuko duhinduka mu isura dusa kuko tuzoba duseje uno munsi ufisa kayo ejo tuba wirabura niko n'umutima
mumeze yego tugende gato kuri focus atandiri imbere kiravuga MB Data twagiye nitegereje yisi ingeni igenda ihindagurika ifise ibibazo ku buryo utaravye woyiheramo abantu bo muri isi benshi barahindagurika benshi twabaye nk'inyamaswa ugira ngo urafise inshuti igahinduka ikugwanya ukigira ngo ufise umugenzi kumbe muragenzanya nawe Yesani MB Data na weye ndamutse munitwa Jezi ngaho munyakabiga. Merci beaucoup de nous écouter. Dosimbere kwa Ara Flow Karimunda Hits. Flow turatsa turavanga no musturavanga tutsahandi tuvengaha tutsahandi ariko dushobore kugaragaza kwa rukundo ruri muri industry music. Nibazo kubese MB na Ara Flow singombwa yuko urukundo rutsa kuri bose ariko bake bo bihuritsa kuko rukundo rukaboneka. Nuko muswa kuba muri babiri mu bantu 10 babiri akaba aribo bahindura ibintu babandi 10 bagasigara inyuma. Drunk in Love ni indirimbo ya Ara Flow ije isubira indirimbo yitwa Mungu Kwanza. Ara Flow misi yose ashitse mu Burundi ategerezwa gusohora indirimbo. Kubera iki Ara Flow asohora indirimbo amaze gushika mu Burundi? Bon, sio hivyo tu. Nafikiri hata nikiwa kipindi nilikuwa huko nimetoa muziki. Yeah, kama Love. Nimetoa huko. Ila kila siku ukifika Burundi lazima watie bon. Unajua ni hodi. Ni hodi yangu. Ni kama nasema Ara Flow amefika. Yes. Na nafikiri muziki ndio unatambua sisi. Ara Flow anafikaga Bujumbura kwa kujificha. Hizo ni comment ambazo naenda nakutana nazo. Kwa nini Ara Flow akiingia Burundi hapendagi kusema? Nafikiri sio kujificha, sababu nikifika na nishatoa muziki hakuna kujificha tena, sababu muziki unafanya niongee. Unajua sio wasanii, kipindi upo nyumbani ama upo sehemu umetulia, tunapataga feedback nyingi, unanisikia? So kipindi niko Rwanda, nilikuwa napata feedback za rafiki zangu kina Jezi na wengine wananiambia bana wana play nyimbo zako, wana play nyimbo zako sijui sehemu hii kitu kama hicho. Tuko na radio nyingi. Lakini mimi kufika kwangu hapa, kwanza raison ya kwanza naweza kusema, nafikiri mtu akija kwao si lazima aseme. Yeah, true. Ni kitu cha kawaida. Na nafika nyumbani, sikuja kufanya show. Na nafikiri mara nyingi nikija ama nikihesabu tu zote nishafanya kwa kusema, yani kipindi nakuja huko na sijawahi kuja na kufanya show. Nafikiri na show ya kwanza tumepangiliaga haikuwepo kweli. Labda pangekuwa show ningefika natangaza show yangu, lakini nimekuja nasema nakuja kutembea, nakuja kufanya zingine kazi zangu, kuja kusalimia wasanii wenzangu. Nafikiri si lazima niseme kwamba nimefika. Hiyo naweza sema ni raison ya kwanza. Raison ya pili, mimi naweza sema ni sijui nitavita aje Kiswahili, ni enquête. Mimi nafikaga hapa banse kutohoza. Yes. Mu Kirundi chiza enquête. Shaka kutohoza. Nilifika hapa na Ara Flow police naweza sema kama hii trip nimekuja. Tuhesabu kwa hii wakati nimekuja. Sikusema kwa kweli. Nilitaka nifike nisikie kweli radio fulani, mtangazaji fulani wana play nyimbo yangu. Hicho ni kitu cha kwanza kimenifanya nifike na nisiseme. Nimefika, nimesikia kuniplay, nimesikia radio gani zinaniplay. Yes, unaona. Unajua uko nje ya nchi, labda sijui abijamfikia MB Data. Ukiwa nje ya nchi, sifitu mtu akusikia limoja ama journalist akupiga limoja akakwambia, unasikia niko na play nyimbo yako. Na ukiko unasema kweli jamaa anachezea nyimbo zangu kweli, lakini sio kweli. Inaweza kuwa kweli lakini sio kweli. Mimi kivyangu naweza sema kwa huu muda sio kweli, sababu wengi kwa wananiambia hivyo, nimekutana sio hivyo kweli. Ndio maana naweza sema hiyo ndio reason yangu ya pili kutokusema kwamba nimefika nchini. Yes. Yes, ni Ara Flow Karimunda Hits Flow de simbele kuri Drunk in Love. Yes, kwa nini Drunk in Love? Tumetoka Mungu Kwanza, umusaraba,
Love, tunaingia kwenye Drunken Love. Kwa nini Drunken Love na kwa nini ukaitengenezea Rwanda? Nakumbuka wakati tulikuwa Burundi umeniambia Ami Pro John Lao ni mkali, huyu director tatumika naye sana, ila video Drunken Love tukaona wengine mtu aliweza kuitumika. Kwa nini? Nyimbo nimetoa tukua mconfinement Rwanda, tukua mconfinement, atuwa tunaruhusiwa kuvuka, sikuwa naruhusiwa mimi kuja nyumbani. Shaona, sio mimi peke yangu, naweza sema Warundi wote jumla, atuwa tunaruhusiwa kuja nyumbani, mipaka ikiwa inafungwa. Shaona, lakini nikasema siwezi nikakaa nisitumiki, sababu na kipindi tulikuwa tutoke hata ndani, yani mnyumba. Nilikuwa na project nyingi, lakini na siwezi kazifika kwa sababu tulikuwa tunafungwa tena. Shaona, lakini nikapata hiyo chance, wakaturuhusu kutoka nyumbani zetu, nikawa natoka hivyo. Na kipindi nimepata hiyo chance ya kusema ni record, fanye audio, nikasema kwa nini sifanyii video. Shaona. Na nafikiri John kama kwa tusikiliza, ni kwa nini nimemwambia ningependa tutumike pamoja, lakini mimi kwa kutaka kwangu nafikiri haikuwezekana, sababu gisi nilikwambia mipaka iko nafungwa. Nisingefanya audio afu nisubiri kipindi mipaka itafunguka, na mimi penyewe nilikuwa sijui watafungua lini. Nikasema acha nifanyie tu kwa vyote. Yes, kwenye video Drunken Love tumeona video Vixen. Mwenye aliweza kuonekana kwenye video nyingi za wasanii wa Rwanda. Na maanisha video ya Bruce Melody Samoya, na maanisha pia video ya Micho the Best Igari. Araflaka kuza kumweka kwenye video yake ya Drunken Love. Kwa nini ukatumkisha mwanamke ambaye aliweza kuonekana kwenye hizo video? Ni kitu gani ambacho aliweza kumpendea huyo mwanamke? Mimi wanasemesha ukweli. Huyo Queen video sikuwa namjua kwa kweli. Nilikuwa namjua kwa kumuona kwa hizo video, lakini nilikuwa sijuani naye, sina contact naye. Niliongeaga na producer Bob Chris, nikampea hiyo hela kuifanyia video. Yeye ndo amehusika na kila kitu. Yeye ndo amemuita huyo msichana. Yani kila kitu kwa ni yeye. Mimi nimempea tu pesa. Yes, nilikuwa sijuani naye kwa vile. Yes, when Araflo dusimbire kandi yari yakwa MB Data meshersami nababwiye ni waso kubesi ushobora gukora promotion y'abaririmbyi babiri mu mwanya umwe kandi kagenda neza. Ikintu cyose y'ugikunda ugakorana umutima kiragenda neza. Ndashaka kumbwire MB Data nibiki bihora bikugora muri video, kuko benshi bavuga yuko MB Data iyo bitsaranye nawe ari umuntu w'amasoni cyane. Muri video ntibikugoraga MB? Nizere ikintu cy'amasoni, hari ikintu cyo gutinya kamera, uko nkakari nkuko sinari gushira kuraba nuze kandi bo mugabo nk'ubu kubera ko ibintu ugenda urabimenyera wisanga abaye inzobe. Yego, ubwa mbere byari bimeze gute? Ubwa mbere aya masoni nyene ko urumva kumenga sinzi ntubitahura, kandi isoni niho ko explique isoni. Yego, ni nabyobora nibyo shoboka n'igitahuritse. Imbere yuko MB Data twari indirimbo ku radio, aswa kwa afisa abana yumvisha. Yego, iyo ayumvishije abo bantu bakambwira ko indirimbo itameze neza, ariko muri we yamaze kubona yuko indirimbo itegerezwa gusohoka, arayisohora canke ararindira? Bo ushaka ko ndabivuga. Bo umuntu wa mbere mfise aba ari kuri control yo kumviriza indirimbo yanje kungene meze. Cyambere na mbere mbanzi yuko ari Imana. Kuko umwana w'umuntu nyereka ko ari bica akambwira ko ari byiza, usanga nkotsi ibintu biza kunteza, biza kunsubiza hasi cyane bikaza kugayisha akazi kanje. Gikunda biha Imana, hama umutima ubikunze nkabikora bikaba. Hama kimaze gushika mu bantu, Imana nikundisha abantu ikintu kujya se umuntu akundisha abandi. Biramaze gushika MB Data agasora indirimbo indwi ya mbere ntayumva akavuga ati kubera ko indirimbo yanze itari kirumvikana cyane mu indirimbo yanze byoshe, mbona yuko yari itegerezwa gushika kure. Igeze no gushika kuri Sindi Kibamba. Ndibuka ko wigeze kuyihabwa imara na mezani. Ameza vraiment 4 mois. Naza nkanakuraba. Bo ngira ngo twari bwanamenya. Kandi twakuriye muri quartier. Toto wetu. Yego. Hama indirimbo yigumana mezani nagiye kuvuma ivumishijwe n'umukozi wo mu nzu. Yayihaye mugenzi we. Ica kuri studio, ica kurinda manager yandi arayitura ucubura kuyivuza. Umva je navuga ati sinzi umwanya nurage kandi ntanishavu no bitako cyangwa mvuge byo genda gute. Mugabo umwanya umaze kugera nta uforce ikintu Imana nyene ibire kuyiba.
kuva kuri Cindy Kibamba kugera no munsi aho tugeze ndashaka MB Data tubwire kuva kuri umiriza neza kibazo kuva kuri Cindy Kibamba kugera uno munsi aho tugeze indirimbo umaze gusohora ni nyinshi so umaze gukora ni menshi umaze guhura n'abantu benshi uramaze guhura n'undi muntu uri muri MA Production niyo ndiko ndagaruka cyane akazundi mu manager akagucaka akakubwira ati ndifuza kuvavanura nujya ngo dukorane sindi umwana kugira ngo ushoye kubeshwa kuko icyatumye nca mu buzima bugoye bwa mbere cyari cyo kugira kintegure kugira ngo sinzoze guhendwa bwa kabiri yego yes kuva MB Data abaye MB Data ndavuga kuva kuri Cindy Kibamba niho izina rya MB Data ryatangiye kugaragara cyane usibye yuko hari indirimbo wise wataturoga yakunzwe nari mazina wa Grand Frère na Flow Fisi umunezero udasanzwe Fisi umunezero ntuvuga ukuri nahuye n'inshuti himwe ntariziga ko nohura nayo ahujwe nawe na Amipro uwo twahuye ni Afro kandi naranaryoherwa cyane kuko sinari bwamubone face to face welcome my brother Afro welcome my brother I respect you much yes you ni MB Data uyu mutipe namwemera mukwe respect kabisa man respect kabisa thanks sana man ico ndo ndagukundira yo unajua hii talent nisikufichi sio kwa kila mtu kweli sio kwa kila mtu sote tunaimba sote tunaingia studio tunarekodi lakini hichi kitu anafanya nafikiri sio kwangu mimi labda ananiita mimi mkubwa wake itaona na mimi mkubwa wangu muulize hicho kitu atakwambia sio cha kawaida yes respect thanks kabisa kama mtimu mbovu ataonekana nani mbovu sikufichi lakini ukimshika mchezaji anasema huyu yani sio wa hatari lakini ukimweka kwenye timu kubwa na ataonekana mkubwa kwa wao wakubwa yes nafikiri sijui kama amenisoma hicho ni kitu naweza sema mtu kama MB Data simsemi iko hapa nafikiri niweza kumpropose kupita kwenye video yangu Mungu kwanza lakini akuweza kupata muda ni msanii mimi naweza sema sikuwa namjua toka kitambo labda anza kwa alianza na zamani akupata chance ya kusikia kama kujulikana lakini ni mtu mwenye mimi nilimsikia mara ya kwanza nikasema wewe ni msanii tena kipindi nimemsikia kwamba eti nimesikia nyimbo yake nilikuwa kuona ka video kake ku Akeza Instagram iko nafanya kapela hivi nikasema wewe ni mwanamuziki yes sio kwa nyimbo sababu unajua gisa anavyoimba hapo ndo yeye hii mic nafikiri sio kama zile tunaimbiaga studio au kuweka FM ama sijui kitu kama hicho na labda au engineer de son au producer hii ni sauti yake alazimishi ushaona ni sio kwamba niko namsemea hapa ni msanii anaweza kweli yes tena niko na surprise yake nashukuru sana ni surprise yake ni sio kitu cha hatari lakini niko surprise yake tamuonesha nashukuru sana yes wow MB gukorana na Ara Flow hari sovyo twara nacho twara kuko ikintu cyacu cyose kandi kigiye mu kumvikana ico shatse kuvuga ukumvikana benshi bacebaza ngo ni byandi byo ko amahera canke ibiki ukumvikana no guhuriza ku kintu cyonyene kandi mukumva ko mugomba gukora ikintu muri shiwa nisho mugomba gukora ivyo vyonyene birasanzwe muri kano kanya kumbure nubwo abamenyesha amakuru bose bumuta ariko ubu jewe sinumva yuko no muntu zigituma cyambere ava mu gatumba zini yumva sibyo isa kabiri iyo ubonye umuntu bose bariko baratera amabuye umenye yuko ujya mu muntu hari ikintu kiri muri we gishobora gutuma abantu bahinduka abantu batera imbere uno munsi tucemeranye MB Data hari wakandi kanovere yazanye mu muziki w'u Burundi ico n'umwana rakizi yuko kariho yes imbere yuko rero tubandanya n'ibindi Ara Flow MB Data bose nabaririmbye
hari n'amatazi yuko arabaririmbyi mwese murabizi yuko Araflo MB Data arabaririmbyi mushobora kuja kuri account yanje ya YouTube nitwa Ami Pro so 257 baraza kubona kino kiganiro nimibagiro kugira subscribe n'ibindi biganiro byose Araflo ndashaka kuririmba indirimbo yawe wumva yuko usaka kuririmba muri kano kanya uraza kugira refrain gusa sinzi ko muri ko muratahura uraza kuririmba indirimbo yawe wumva yuko usaka kuririmba muri kano kanya uraza kugira refrain yesa partir ya refrain MB Data uraza kurondera igitero kimwe hama hari ico usaka kuraba ini Buza FM dufata yuko Zendu mu MC ngira ndabalance kuri so igiteramo cyitwa Buza FM concert satangwi isaha zine kisagweri saa 6 DJ wacu uno munsi mukanya muraza kumumenya ariko mu MC ni jewe muri kano kanya mufashe nimba uri kuratwumviriza uri mu gitanda dukomera amasimensi abaririmbyi babiri bagiye kugaragara uno munsi kuri stage yacu iri ngaha impande yo kwisoko kwa Sion impande ya hotel Kangaroo ni Araflo ni MB Data muri kano kanya mu nkundire tubakire karibu sana L-O-V-E baby love is what I feel baby love is what I feel weekend don't leave me lonely lonely wasigu mutima urangaye mama L-O-V-E baby love is what I feel baby love is what I feel Yeah, it's what I feel. Baby love is what I feel Yeah, it's what I feel. Baby love is what I feel hamwe wasiganurira Yeah. ugiye kurenga babara ijisho ryawe yundavye mami yusomene Hey. wanguye kure mu ndoto mbi aho niyumvira no kwiheba ukanyereka urukundo nyaguka nkura mwiriba ngiye gusoma nuri mama I love you so I love you so I feel baby I love you so you touch me L-O-V-E baby love is what I feel baby love is what I feel oh again don't leave me lonely lonely wasigu mutima urangaye mama L-O-V-E baby love is what I feel baby love is what I feel